bakunzi ba Rwose TV ndabaha n'ikaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi twifuje kuvugana ku bibazo umuntu ashobora kugira ukuntu yo kwifata, hari ibibazo umuntu ahura navyo mu buzima busanzwe mu kibano, bigatuma bibaye vyinshi vyo hava bimugirira nabi canke bikamutera n'ingwara zo mu mutwe. Uyu munsi rero turi kumwe hano n'umutumire wacu yifuza kutuganiriza vyinshi muri ivyo, hama tukaba tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Ego. Kaze ku butumire bwanyu. Ego. Turabaye ikaze muce mutwidondora. Ego, je nitwa Honera Irambona, nkaba ndi umupsikologe kandi umupsikoterapeute. Gerageje kubisigura mu Kirundi nibaza ko ari nk'umuhinga ajanye n'ivy'imibano canke imigenzi. Ego cyane. Hama nkuko tuvyumvise, abantu kenshi turakunda kwitiranya canke tukavuga iyo twumvise nk'umuntu afise ibibazo birashobora kumurengera, tuja tumubwira ati genda uraba umupsikologe canke tigenda uraba umupsikoterapeute, ariko tutabizi neza ico bakora canke itandukaniro boba bafise. Mugerageza kudusobanurira itandukaniro riri hagati y'abo bantu. Murakoze cyane ko muzi ico kibazo kuko ni ikibazo kenshi abantu benshi bakunda kubaza. Ego. Ntanguye kuri ico muvuze, ahanini abo bantu bose uvuze ko ari babiri, reka nongeremwo n'uwundi kumbe yitwa umupsikiyatre w'umuganga. Ego. Abantu batatu bagize, nibaza ko bari nk'umugwi mu bantu bamwe bafashanya, kuko bose ahanini barafasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe canke bafite izo ngorane zitandukanye umuntu agira mu buzima. Rero umupsikologe nk'uko mwatanga mubivuga ajejwe ngo nayavuze na kare mu myidondoro, arafasha n'umuhinga ajanye mu vy'imigenzo canke ingene umuntu yifata. Rero aje mu vy'ibibazo umuntu abaza uwo muntu abaje kumwitura, arabona hanini uwo muntu afise ikibazo ikihe. Kumbure nawe ushaka ageze nkakura gisa ingwara iyi, gutyo bigashobora kumufasha kumenya uwo muntu ati uyu muntu aje kunyitura afise ikibazo iki n'iki n'iki. Umupsikoterapeute rero caca aza kongerako muri ivyo byose, afasha uwo muntu afise ivyo bibazo kugira ngo nubuhe buhinga nokoresha kugira ngo mfashe uwo muntu afise ico kibazo. Sibuze ko umupsikologe atabishobora, ariko ndakunda cyane gutanga akarorero k'abaganga aribo twita abageneraliste cyangwa abaspecialiste. Umugeneraliste arashoboye cyane kuvyaza umufasoni, arashoboye cyane igihe ufise umenetse umutwe cyangwa ufise ikibazo c'ugutwi bw'ubuti ujanye n'ivyo bintu, ariko ntibagarukiriza ngaho, baragerageza baravuga ati reka turondere ubuhinga cyangwa twispecialize cyane kumenya mbega umufasoni yibungenze canke yavyaye yogira ikibazo kugira ngo tunamufasha gute. Bibaze ko hariho imyaka biga hejuru kugira ngo bashobore kugira ubumenyi bwinshi bafashe uwo muntu. Rero umupsikoterapeute nawe yongera kuri ubwo bumenyi afise bwo kumenya ikibazo uwo muntu yari asanzwe afise, ngene yoshobora kumufasha, kuko hari ubuhinga bwinshi bukoreshwa nuko nvyita ama specialisation nabo nyene bakoresha kugira rero aca agerageza kumenya canke guhinyanyura kugira ngo ashobore kumenya nafasha uwo muntu. Hamwe uwo nise umupsikiyatre ariwe muganga nashingira tumaze kumenyera canke dukunda kumva n'umuganga imbere ya vyose, kuvuga yuko iyo umwituye arafise ubwo bushobozi bwo gushaka kwandikira umuti. Ndabisubiyemwo neza, hejuru gato y'umupsikologe n'umupsikoterapeute nta bubasha bafise bwo kwandika umuti kuko nta mashuri y'ubuganga babizi. Ariko umupsikiyatre cakora abo barafise ubwo ruhusha bwo gushobora kwandika igihe haje uwo muntu akabona ko ari vy'ukuri atameze neza, kumbura amwituye ati jewe singishobora gusinzira canke gufungura birangora n'ibindi bitandukanye, amamenyetso yoshobora kuba afise, uwo muganga aramwandikira umuti. Rero ngerageje kwivuga mu majambo make, nibaza ko ari itandukaniro ryabo rihari, ariko vy'ukuri n'abantu bafashanya muri ico gikorwa cyo gufasha umuntu afise ico kibazo. Ego. Nakoze. None ni ryari umuntu yoza kubitura akavuga ati ukuntu numva ameze ndakeneye umupsikoterapeute yomfasha mu ukuntu niyumva. Nibaza yuko umuntu wo kutwitura ahanini biranezera cyane ko yumva nubwo ntabwo biranezera ariko mbanza byumva kenshi kanambabaza kumbure
umupsikologe cyangwa umupsikoterapeute umuntu ntamwitura igihe ari umusazi mbabarire gukoresha iryo jambo ariko niko tunotumenyereye nuvuga yuko wa muntu atagishobora kwicara ngo baganire wa muntu aguma yiruka wa muntu nyine ubona ko ari atatuje rero umupsikologe ntabwo bamwitura na gatoya igihe umuntu aba muri ibyo bihe ubwo mu gihe cyose wumva ko ufite ikibazo muri wewe yaba jewe cyangwa wewe cyangwa umuntu uwo ari we wese ati je ndafise ikibazo by'ukuri kirambangamiye ndakimaranye iminsi naragerageje kwicara hasi naraganiriye je abagenzi banje na hariya ndumva ko kirambangamiye kibangamiye abo turi kumwe kibangamiye abo dukorana kibangamiye abo tubana aho niho umuntu yumva yo kwitura umupsikoterapeute kuko birafasha ko iyo ikintu kivuje cyangwa ukikoze hakiri kare bituma utazorinda gushika kure aho uzogenda kwitura umupsikiyatri ngo twaba turayivuga byamaze kumera nabi rero umuntu wese yumva yo kwitura umupsikologe cyangwa umupsikoterapeute ni umuntu wese akomeye ashobora kuganira kuko ahanini ico bahagaze kuri baraganira ariko kandi ashobora kuvuga ameze neza akafise ico kibazo yumva yogomba kuronkinisha none ni nk'ibihe bibazo umuntu bashobora kugira byotuma agira nk'izo ndwara zo mu mutwe mu gihe bimaze kumurengera ahanini ibibazo dukunda guhura nabyo cyangwa abantu bakunda kudutura ni ibibazo bijanye ibyo kenshi twita ngo akabonge canke uburemere ico twita stress canke ihahamuka ivyo nivyo bintu kenshi dukunda guhura navyo abantu ibibazo bazana batwitura abafise ariko kandi nk'uko nabivuze ibibazo biratandukanye ugerageje kumbure gutanga nk'akarorero mu rwaruka hariho nko mu rwaruka ibibazo dukunda guhura navyo abana cane mu myaka y'ubuyabaga ariyo twa adolescence aho kenshi abana n'abavyeyi basa n'abatumvikana ibyo bita ngo conflit de génération gayuko umwana avuga ati jewe ikintu ndacumbuka umuvyeyi ati oya jewe ntibiza nanje ngo niko bimeze ukuntu gutyo hakabaho kutumvikana no gusekana mu vyiyumviro vyabo umwe wese agaca agenda kurondera inyishu aho yumva inyaruka arabaca bitura urumogi cyangwa agaca usanga agiye mu bandi bagenzi bamutwara mu ngeso zitameze neza bitandukanye rero ivyo bibazo vyinshi n'ivyo turahura navyo hariho abatwitura kumbure babivuye mu ngo ukatuvuga bubatse ugasanga uwo mwubakanye bumvikana bitavuye ko atarukundo ariko ruba ruhari ariko kuko abantu bakuze canke dufise umuntu wese uko aremwe rero iyo mugiye kubana n'umuntu mufise ukuntu mutandukanye birafata igihe kugira vy'ukuri mwuzure canke muhuze imico rero igihe urose ico kibanza co gushobora kuvugira ahantu uzi ko ataguterana amajambo cyangwa ataguciranira imanza birabafasha kwiyugururekanira ariko kandi akaba n'uwo muhinga bafasha gushira hamwe ivyo vyiyumviro vyawe none mugihe umuntu abituye mukoresha ubuhe buhinga kugira ngo mushobore kumenya yuko arwaye cyangwa kugira ngo mumutunganirize murakoze rwose ubuhinga nk'uko mwabuvuze by'ukuri ni bwinshi ngerageje gutanga ahanini hariho bune buza bavuga ko ari nka bukuru cyangwa nyamukuru hari ubuhinga bwa psychanalyse psychanalyse ubwo buhinga buhagaze cyane gufasha umuntu mu gihe reka dufate umuntu yagize nk'ihahamuka akaba ariho akumva atamerewe neza ari ibintu bitameze neza kenshi hari igihe ibibazo bafise biba vyavuye muri kahise iyo psychanalyse iramufasha kugira ngo ashobore kwibuka bya bintu vya kera yoba yaranibagiye cyangwa byaba biri muri watarazi ko bimuhungabanya gutyo agashobora gusubira akabigarukana bikamufasha ko ashobora gutorinyisha ikibazo afise hari ubundi buhinga bwitwa systemique familiale ngerageje kubuvuga mu kirundi navuga ko bujanye n'imibano canke imiryango ubwo nabwo burafasha umuntu ushobora gushika ku kibazo inyishu y'ikibazo afise kenshi tuje mu isuku womenga ngo buhagaze cane cyangwa bufasha gusa abantu bo mu miryango bakamafamili c'est-à-dire abagabo umufasoni n'abana ariko n'umuntu ahanini ubwiyo biramufasha nuko ko ubwiye umuntu aje ari wenyine ataja azananye nawe mu muryango wiwe kugira ngo ashobore kuvuga ati by'ukuri nje afise iki kibazo guhinga bumufasha kugira ngo ashobore kubona ico kibazo afise icyo arico kandi ashobora gushika ku nyishu afise
gerageje kongera gatoya kuri ubwo buhinga nuko ukoresha icyo nobyita amaseansi makeya. Psychanalyse ni ikintu wumva ko gikora kuri kahise kenshi kirafata umwanya muremure, ariko iyo systemique familiale kenshi après 5 séances cyangwa mumaze kuganira nk'inshuro nka 5 umurwayi cyangwa uwo muntu yaje abitura arabona ahanini ikibazo afise, arabona ni hehe ikibazo cyane ni iki ko rushaka kugikorana, kandi ahanini si uwo psychotherapist cyangwa psychologue atora inyishu ikibazo ciwe, oya ni umurwayi cyangwa uwo muntu nyine aje kwitura atora ikibazo ciwe. Gusa icakora uwo psychotherapist aramufasha mu itora ry'ikibazo afise. Hari iyindi bita gestalt, iyo nayo ahanini ihagaze ku muntu wenyine ubwiwe yimenya ko hari ngiyo umuntu avuga ati jewe ndafise ukuntu meze ntazi igituma, hari ukuntu ushavura n'ingoga ntazi ico bivuyeko. Rero ubwo buhinga nabwo nyine burafasha kugira ngo umuntu yimenye by'ukuri uko ari, twita y'amatemperament dukunda kumva, akimenya ubwiwe bivanye. Ariko hari ubwo buhinga bakoresha kenshi bijanye nk'inkino, aho nobyita ngo chaise vide, aho bicarika nk'intebe iri gusa nta muntu n'umwe, ariko nawe akaba yicaye ngaho bakavugana nawe ariko sans toutefois kuko bamubona. Abantu ubuhinga busa nk'ubutumvikana neza, ariko ni bumwe mu bwo buhinga bwo gukoresha mu gufasha abo bantu. Bwa nyuma novuga n'ubwitwa cognitive behavior therapy, ihagaze cyane ku mico, kuko yuko n'abantu bahagarara rwose mu bintu abantu bakora, kuko umuntu avuga ati jewe sincumva umenga ubuzima bwananiye ngo atakintu kimushoboye. Ubwo buhinga burabafasha ati ni keke numva wokora, ati jewe kera narabona nkunda guteka, bagaca barondera nk'ivyo byo guteka, hakaba amasiyansi biga mu byo guteka. Turiko turavyumva umenga ni ibintu hese ivyo bizo hapa by'ukuri bimufasha gushika kwibaza hisi, ariko kenshi iyo umuntu ariko arakora ikintu akunda biratuma bisubira kuvyura, gusubira kumva ko hari ikintu ushoboye. Kenshi abantu dushirwa hasi cyangwa kuko ati je ntaco mazi abo turi kumwe, bagomba no kwiyahura, bagomba napfa ko ntaco mbona amazi. Ikintu ariko arakora ikintu akunda biramufasha gusubira kumva ko ndasigo cyane, hari ikintu ushoboye, bwa bundi ndashobora, ndacashobora iki, gutyo bikaza bukebuke. Yego. None bifata igihe kingana gute iyo umuntu amaze kuganira namwe mukamufasha muri ubwo buhinga bwose twumvise? Bifata igihe kingana gute ngo yumve yuko asubiye kumera neza canke yaronse inyishu y'ivyo bibazo yaraje afise? by'ukuri ikibazo cyose kiratandukanye, sinovuga ngo hariho ikiringo hanini umuntu agira ngo kigiheze uzo kumva wakize. Sinovuga ni si kinini ndaguha ngo genda ufate iki kinini ngo umutwe ngo uzocura hagarika kumeneka ya, ariko biravana n'ikibazo umuntu aje azanye. Ariko nk'uko nabivuze, ntanze akarero kuri ga systemique familiale n'ijanye n'imibano, ijya mu masaha agera kuri 5 aheze, umuntu arashaka kubona no byita indundure ikibazo afise, gati jewe nabonye aha mfise ikibazo kiyi, gutyo akitora. Simvuze kandi ko ziba biheze by'ukuri ngo umuntu abayatoye ikibazo ciwe ya, ariko uragira igicapo ati navuye aha ngeze ngaha, numva ntararohenyesha kwiyereka mbandanye kugira by'ukuri numva ndumutse meze neza nshitse ukinyisha ikibazo canje. Canke avuga ati ushobora gushika izo seanse gashika wumva warose ico kibazo. Niyo numva notanga ko akarero papo y'izindi, by'ukuri nta kiringo kihari kivuga ngo izi seanse zimwe zizotuma umuntu yameze neza. Urumva umurwayi niwe yumva ati jewe ubu meze neza ndashobora guhagarika, canke sindaronka inyishu y'ikibazo canje, sindumva uti burya ikibazo ufise niki, mu bisanzwe nawe ntaritahura, ashaka kuvuga ati reka rero ngume mbandanya mbonana na muganga. Yego, hari ikindi nagomba kongera ko gatoya, hari ico bita break canke pause. Ushobora kuvuga uti mu maseanse agera kuri 5 tumaze kugirana, numva ngomba kugira nka pause canke mpagarike gato
kugira ngo nje kurangura ivyo tumaze kuganira Yego. hama ico kiringo giheze avuga ati jewe nzogaruka agasubira akabahamagara agasubira akagaruka akabandanya canke ndetse agasubira akagaruka afise ikindi kibazo gitandukanye n'ico yari afise imbere rero si ikintu continuel canke giteza kubandanya muzomara imyaka 18 canke 50 ikuragira yavyukuri ntakihari ariko bivana ku muntu wese nyine yumva hari abanyaruka no mu buzima busanzwe hari umuntu yiga mu ishuri bikanyaruka kwinjira mu mutwe n'ubundi bimusaba ko arinda gusubiramo no mu bibazo byo mu buzima nuko nyine bimeze hari umuntu ikibazo ciwe gishobora kuba coroshe kuri we gukinisha akaba yarose uwo muntu amufasha nko muhinga amufasha umwanya muto ikibazo akaba arakimenyesha n'ubundi kumbure bwati icyo ndacakeneye umwanya wundi ni ukwiyongera kugira ngo numve by'ukuri narusisha Yego. None muri ibyo bibazo twagiye turumva hari byinshi abantu twumvise bahura nabyo nk'ibyo by'ihungabana canke hahamuka canke iyo stress umuntu ashobora kumva afise hariho nk'igihe umuntu agira ikibazo ukumva ntukeneye ko abandi bantu bakimenya cyabaye dufate nko mw'ibanga ntukeneye kubiganiza abandi bantu kubwo gutinya yuko abo bibwiye nabo bazoba baja kubivuga abantu bagende barakuvuga umuntu agatinya dufate kumwe twama tuvyumva ati baramwararaje ugasanga rero avyigumijemo ntanabarondeye namwebwe mushobora kubimufasha bikaba muri we vyoba ari vyiza yuko umuntu abivuga abiganira dufate nk'abagenzi biwe canke nko kuza kubitura vyoba biri vyiza canke yo kwihorera urakoze cyane ko mbaza ico kibazo ko kinyibukije cyane mu mico yacu y'ikirundi baye kwikoresha ariko kashi mu ndero turonka tukiri bato turiga kuvuga ati nibihangane namba uguye hasi ihangane birahera namba rose ikintu kitameze neza niko bimeze reka kuvuza induru ababanyi barakunda donc turafise mu mico yacu ikintu cyo kwigumya kugumiza ibintu muri twebwe kutavugira ikibazo ndakicire hejuru ariko kandi hari umugani mu kirundi bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata by'ukuri niyo utashikiriza ikibazo ufise ca kibazo uzokigumana kumure cyangwa ko nabivuze kare uzogenda kurondera inyishu aho zitari rero numva umenga twubahuke ariko kandi tugirire icizere abo bahinga ikintu ndakwiye kwibagira nuko abo bahinga aribo nisaba psychologue cyangwa psychothérapeute nuko mu byo biyemeza hari ikintu gaco cibanga y'uwo muntu aje kubitura ubwo yuko umuntu aje kwitura ibyo muzoganirira aho hantu ntibisohoka iguma aho nyene ubwo yuko naho ejo tuzohura mw'ibarabara sinzosubira kuvuga ati urazi ko nakaga yari yarambwiye ibi n'ibiri nshobora kuba nanavyibuka ubwo ibyo twavuganye vyahereye harya nyene kandi nitwasohoka ico cuma tuba turimo biherera harya nyene ntibibandanye niwagaruka tuzobandaniza ngo twari tugeze rero twumva ati uwo muhinga ngiye kwitura n'umuganga reka kumbure nkoresha iryo jambo ariko ni hamwe ngenda nkumva nti ndafuze ibibazo byose mfise kenshi sinzi ko murabibona iyo mugiye kwivuza muganga akakwakira neza nubwo utaburafata ya miti yanditse kuri ordonnance utahumva ngo urakize niba byavuye ngo nuko wizeye ko irya miti niwayifata uzokira ariko n'ingene umuntu yakwakiriye rero kenshi numva umenga ingene uwo muntu azokwakira ninka dushikiriza ico kibazo birafise uruhara rukomeye mu isho y'ikibazo cawe rero by'ukuri nibaza ko bahari reka tubarondere badufashe igihe tuba dufise ibibazo nk'ivyo hako turinda kurindira tukaguma biri muri twebwe bikazotwonona indani muri twebwe bishobora kuvyara izindi ndwara zitandukanye tubona za AVC n'ibindi canke bikazohungabanya abo tubana abo nka bundi muntu gatangura kuvuga nabi ahoko nari kuba ndi umuntu ameze neza ashobora gufasha abandi rero reka by'ukuri twubahuke ntibiteye isoni kuko uzobibwira ntazobivuga ariko by'ukuri twumve ko bikwiye kuba muri twebwe ngize ikibazo mva sinshobora kukirongera inyishu ngende ndondera umuhinga yabinonosoye amfashe ushobora kugisha ikibazo canje Ego none uhoba hariho
tumvise kubiganira kuza kubibaganiriza kugira umuntu yirinde yuko yoza kubivuga vyageze kure ibyo tuzi ko biri muri bimwe byohava bifasha umuntu kutagira ngo ibindi bibazo birengeye ivyo wowe yari afise hoba hariho ubundi buryo umuntu yokoresha bwomufasha mu kwikingira kugira ngo ntazohava agera aho hantu usanga dufatagize izo ngwara zo mu mutwe bikamutera nkeka n'umubano mubi n'abandi. Iki kintu numva umenga novuga hanini ndakigaruke koresha cyo kumva ko by'ukuri igihe cyose umuntu ufise ico kibazo itura abahinga babishoboye cyangwa bavyigiye bagufasha. Ikindi kigira kabiri kashi kumbere dukunda kwibagira ariko gifise uruhara rukomeye ikintu cyo kuruhuka. Kashi sinovuga ngo bivanye no mu kazi gusa no mu buzima umuntu aragira ibibazo bitandukanye hariho impfu hariho kugwaza hariho ibibazo bitandukanye byo mu kazi kenshi iyo ivyo bintu byose bihuririye mu muntu hari ibiba byinshi rondera umwanya wo kuruhuka udahagaze ko kuruhuka ntibivuga ko ukorana na ubandanya mu byo by'akazi namba mvuze nti ndagize vacances cyangwa ndagize congé by'akazi ndabisiga ngende mfata uwo mwanya atakindi kintu ntakibangikanije kigindi naco tugerageze kurondera imyanya dukora idahwanye n'ibyo dusanzwe dukora tumenyereye bashobora gukora mu kintu twitwa siporo mu masiporo cyangwa mu bindi bintu bitandukanye bivanye nk'ukumbure hari abantu bakunda gusoma ibitabo hari abantu bakunda kugenda ugateka ntembere ndabige n'ibintu bimeze hanze ko ntibagira ko hari abantu ngira batangura akazi kubasanga ari 11 gako nta mwanya munini afise wo gushaka kubona ubuzima bwanze n'umwiza kurondera umwanya wo gutwenga ni ikintu gikomeye kandi ikiza cyane by'ukuri umuntu yatwenze araruhuka mbabarire singira mvuge cyane ngo nihe miringoti yo mu maraso cyangwa ikiyuguro kigerebaye ariko by'ukuri mu mutima urumva uruhutse urumva kumenga bya bibazo wari ufise uravyibagiye basi umwanya muto uragize ahandi hantu ushika rero ico kintu gikomeye turondera umwanya wo gukora ibintu bitajanye gusa n'ivy'akazi turuhuke kandi ikindi nogaruka ko twiture by'ukuri ababishoboye cyangwa abo bafise nk'ubwo bumenyi badufashe igihe tutaba dufise inyishu by'ukuri n'ubumenyi nta muntu yikwiye kandi ntibikwiye kudutera isoni birasanzwe cyane kuvuga ikibazo dufise kwegera uwo muhinga kagufasha ni ibintu bisanzwe si iby'abasazi ngenda kuraba umubyikora gukora ngo wasaze cyangwa abaja kuraba abasazi oya jewe nawe tumeze neza dushobora kuganira dushobora kuvuga ariko ico kibazo tugomba kurabisha turabyumvise kandi n'ibyo kubera mu buzima busanzwe abantu bahura n'ibibazo bitandukanye rero sinzi nk'uko twabyumvise abantu benshi ntibakunda kubitura ariko nkeka hogira nk'umuntu yumva iki kiganiro avuga ati nanjye burya mu muhinga ndamukeneye twaganira ndumva hari icyo yomfasha kuri ibi n'ibi sinzi ko mutanga adresse yanyu yego je nkorera muri clinique Saint Jean aho yaje tumenyerezwa mu kwase ubwiza muri Kinamira yego hama ndakorera no kashi nkunda gukora kuri rendez-vous ngayuko umuntu ankeneye arampamagara hama tukahura ariko n'ikibuza yuko mwashitse kamunkeneye bashaka kubaniriza bashaka kumurondera murakoze cyane murakoze rwose nawe bakunzi ba Rwose TV ikiganiro cyacu nakirangiriye twaba tubashimiye kudukurikirana dushimiye n'umutumire wacu murakoze rwose ku butumire murakoze